Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bakundwa b'umwami Imana, mwese bakunda inyigisho zica ku rubuga rwa Saveur Divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene So Pasteur Nestor Nsengiyumva. Uyu munsi nagomba ko dusangira amajambo y'Imana avuga ku mbabazi z'Imana, ko Imana ari inyembabazi. Dusome mu cete ca mbere canditswe na Petero igice ca 2 umurongo w'10. Avuga ngo, kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Ijambo imbabazi nagerageje kuraba jewe ivyo nashoboye kuronka, nasanze riboneka inshuro 227 muri Bibiliya. Kandi ijambo imbabazi rishobora gusobanurwa mu buryo bwinshi. Nk'akarorero, imbabazi zishobora kuvugwa mu bijanye n'impuhwe, canke mu bijanye no kugira neza. Umuntu akakugirira neza kuko abonye uri muri nkenegwa kandi utobasha kwironsa ico ukeneye, akakugirira imbabazi akakuronsa ico wari ukeneye. Ariko ngomba ko tuvuga imbabazi mu bijanye canke mu vyerekeye uguharira kw'Imana. Kw'Imana ari inyembabazi, kw'Imana iharira ibyaha. Imana ni Imana y'imbabazi. Mbere ushime Bibiliya ivuga hariya mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli mu gice c'9 umurongo w'9 havuga ngo, Umwami Imana yacu niwe afise imbabazi no guharira ibyaha naho twamugararije. Umuntu arashobora kugarariza Imana agakora ibyaha ibi na biriya, mugabo Imana ikaguma imubikiye imbabazi. Igihe ico ari cyo cyose azohindukirira Imana akihana, Imana ikamuharira. Kandi mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 55 ku murongo w'7 naho havuga ngo, umunyavyaha nareka inzira yiwe, uwugabitanya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho, nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Imana irafise imbabazi. Ahandi nasomye muri Bibiliya havuga ngo ni umutunzi w'imbabazi n'ikigongwe. Ifise imbabazi nyinshi n'itunga rihebuje. Noneho hano naho hatweretse ngo mu vyikunda Imana irakunda guharira. Iyo umuntu aretse inzira ziwe mbi, iyo umuntu aretse ivyiyumviro vyiwe bibi, iyo umuntu aretse ibikorwa vyiwe bibi akagaruka ku Mana, Imana iramugirira ikigongwe. Dushishikaye tugasoma Bibiliya, dushobora kubona abantu benshi cyane bacumuye, mugabo Imana ikabagirira imbabazi. Reka dufatire ku bantu babiri. Dusomye
mu cete ca mbere canditswe na Pawulo igihe yandikira Timoteyo, wenyene ubwiwe Pawulo avuga ngo mu gice ca mbere, mu cete ca mbere, igice ca mbere, umurongo wa 12 n'uwa 13 avuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje, kuko yanyiyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa akampa igikorwa, naho nabanje kumurogotako, kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Pawulo yarakoze ibyaha byinshi kugezaho yica n'abambaza izina rya Kristo Yesu, ahama ishengero, abadapfunzwe bakicwa. Ariko Imana iramwiyereka, iramugendera, nawe ayisaba imbabazi, imugirira imbabazi z'ibyo yakoze atazi ko ariko akora nabi, z'ibyo yakoze atazi ko ariko acumura ku Mana, ibyo yakoze atarizera Kristo Yesu ngo amwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Nagomba kukubarira na wewe uri kuranyumviriza, agasanga utarakira umwami Yesu ngo akubere umukiza w'ubugingo bwawe, aguharire ibyaha byawe, amaraso yiwe yavuye ku musaraba igorogota ngo asibanganye ibyaha byawe byose abikureho. Imana irakubikiye imbabazi, irazifise ni nyinshi. Wo kwihana, wo hindukira, wova mu nzira zawe no mu bikorwa byawe bibi, Imana yo kugirira imbabazi ugaharirwa ibyaha byawe byose. Uwo tubonye ni Pawulo. Ariko kandi ijambo ry'Imana riratwereka ko hariho n'uwundi Imana yagiriye imbabazi z'ibyo yakoze abizi ko ariko akora nabi, ibyo yakoze ibigirankana. N'umuntu yitwa Dawidi. Usomye mu gitabo ca kabiri ca Samuel, igice ca 11 wagahera ku murongo wa mbere ukageza ku 13, ushobora kubona ingene Dawidi yagize ivyipfuzo bibi muri we by'ubusambanyi, atako arasambana, asambana n'umugore w'umusoda yari yaragiye ku rugamba. Uwo mugore atwara inda. Dawidi amaze kubimenya arondera amayeri yo kuzimagiza icyakozwe, amaze kubona inzira yaciyemwo ko yanse, yicisha umugabo wiwe, umugore ahinduka umupfakazi. Mwumva ivyo vyawe uko bingana, akoze ibigirankana, akoze azi neza ko akoze ibyaha. Mu gice c'12 muri iki gitabo nyene ca kabiri ca Samueli, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, kuko Imana ikunda guharira, ituma umukozi wayo Natani aganiriza Dawidi, amwereka ko yacumuye. Dawidi atiravye ubukuru, Dawidi atiravye icari, ataravye ivyo afise, ataravye n'uwubimubariye uwo ari we ngo amukengere amugaye. Kuko Imana mu kuburira umuntu ifise inzira nyinshi icamwo. Mu gice ca 12 ku murongo wa 13, Bibiliya ivuga ngo maze Dawidi yishura Natani ati nacumuye kuhoraho. Arihana atiravye ubukuru, atiravye icari, aratura ko yacumuye ku Mana. Imana imaze kubona uguca bugufi no kwatura, ntanyegeze ibyaha, ntiyikomanaza umutima, icisha mu kanwa ka Natani imubarira muri uyu murongo nyene ngo noneho uhoraho yagukuye ku icaha cawe ntugipfuye. Ijambo ry'Imana ritubarira ko ingero y'icaha ari urupfu, imbere yiwe hari kuzopfa. Ariko yihanye, ijambo ry'Imana ritubariye ngo Imana iramubarira ngo ko wihanye ntugipfuye. Yabikoze ibigirankana, mugabo kuko Imana ari umutunzi w'ikigongwe iramugendera, nawe arihana, imuharira ibyaha yakoze ibigirankana.
dufise rero Imana umutunzi w'ikigongwe ishobora kuduharira ibyaha twakoze tutabizi tutarizera, ishobora no guharira umuntu yarizeye hama akava mu vyizegwa agacumura ku Mana agakora ibyaha bigirankana, nawe nyene iracamubikiye imbabazi. None rero nagomba kukwibutsa ko Imana ari Imana y'imbabazi. Izo mbabazi rero itugirira nizo zitugira abantu b'Imana. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Mbere izo mbabazi ahandi Bibiliya itubarira ngo zidushikana ku rugezo rwo kwitwa abana b'Imana. Umuntu agaharirwa ibyaha yakoze mu butamenya, agaharirwa ibyaha yakoze bigirankana, iyo yihanye bimugira umuntu w'Imana, bimugira umwana w'Imana. Ndakwifurije rero kwihana ibyaha, wakira imbabazi z'Imana, uje mu gitigiri cy'abana b'Imana. Ibyo niwicisha bugufi ukihana ukatura, birakuba ko mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen.